inda z'ishushu ziragisibije ku mashure abakobwa barataha n'abahungu bagataha ngo batewe amada abandi ngo bayateye birababaje birateye agahinda mu Burundi bwacu. Gute murakomeye nkundire tugaruke ku kibazo c'inda z'indaro mu mashure. Mwabantu mwe ntigikwiye gufatwa minenegwe kabisa. Sivyo mwama mwiboneraga yemwe abigeme batari bake birirwa barirukanwa ku mashure kubwizo nda z'indaro nyene, urabaca bahitamo kuja kuzikorora mbere bamwe zikabahitana. Hari n'abandi rero ukunze gusanga bandura ingwara zitandukanye zifatira mu bihimba vy'irondoka. Erega imiryango imwe imwe yo ntikigira yicira nayimira, kandi abuzukuru batagira base inzara ibikibaharagata bakarira baraba mu maso sekuru wabo nawe kumbure atagira nubwo acumbisha kumwe. Ariko rero bagenzi, twame twibuka ko uburinganire bw'ubutaka bw'u Burundi ari bwa bundi nyene. Icegeranyo cakozwe n'ubushikiranganje bw'indero kuva mu mwaka wa 2009 gushika mu wa 2012 cerekanye ko abigeme birukanywe ku ntebe y'ishure bivanye n'inda z'indaro bari batwaye bangana 4,687. Ni mu gihe mu mwaka w'ishure wa 2018 ushira uwa 2019 abigeme batwaye inda z'indaro ku mashure bangana 1,268. Ariko rero leta y'u Burundi fadikanije n'amashirahamwe atandukanye yahagurukiye ico kibazo c'inda z'indaro mu masomero. Nko mu misi heze ishirahamwe Cordaid mu mugambi menyeshe yari ryatunganije isekeza mu ntara 8 risanzwe riranguriramwo uwo mugambi ku civugo ikibanza c'umwigeme ntikiri mu yakiriro ry'abavyeyi kiri kwishure. Twarariherekeje kuri Itabu mu ntara ya Karusi ndetse no kuri lycée communale Cankuzo mu ntara ya Cankuzo nyene. Bagenzi, ubutumwa bwaca mu vyese vyateguwe n'ugwaruka gwanyuzwe n'umugambi menyeshe bwaramara. Erega bihera mu tujambo dusosa yamara bikarangira bamwe n'abandi bikoreye amaboko. Bene ibiki Gwishure banyirukanye. none ucuzi wanje Nazifise indayi wawe. indayi wanje hame iyi nayo iyi ni gwawe Ndi bungenze. none wibungenze ucuzi wanje genda cyane umwe Abana b'amakuko nasigaye handiyo. Mbega none umwigeme w'incabwenge ninde? Ubwa mbere umwigeme w'incabwenge ntahendwa n'ibisamaza ngo bimujane mu buhumbu. Ubwa kabiri umwigeme w'incabwenge ararondera kumenya ibijanye n'irondoka jana n'amagara meza na cyane cyane mu kwitura amavuriro mugenzi w'ugwaruka, ibigo vy'ugwaruka ndetse akanarondera inkuru kugwaruka gwaronkeza inyigisho bamwe twita abunganira runganwa. Mu gihe kandi umwigeme yifashe neza akagira amagara meza, turanamuhimiriza yuko yokura n'ibikorwa by'iterambere kugira ngo bamwe bamuhendesha udufaranga tw'amayinite canke agafana akazara vyigurira. Mureke kuja kunwa ibiyayuramutwe, mureke kuja mu busambanyi kuko nibwo butuma mwandura umugira wa sida mbere n'izindi ngwara zifata mu bihimba vy'irondoka na zanda z'indaro zidasigaye inyuma. Gusa ico twabonye co mu mugambi menyeshe n'abayobozi bahungukiye vyinshi. Baratwigishije ingene dushaka gutunganya ishuri dukoresheje bajyanye ne tubana begereye ishuri, abavyeyi, abigisha, abanyeshuri n'intwaro, amashengero. Ku buryo rero mperereye muri uwo mugambi yaje batwigisha gupanga ibikorwa twokora kugira ngo ishuri ryacu ribe ry'akarorero, umwana ashobore kwiga atekaniwe, afise amagara meza kandi akingiwe. Nico bise gukereya ku ishuri un environnement sain, sécurisé et propice aux apprentissages.
twaciye tubona rero ibikenewe atari ibintu bikeyi twokora turapanga ibikorwa bishika 12 ntorinda kudondagura ariko mvuga muri rusange muri make ibyo twashoboye kurangura kugira urumva umwana yigatekaniwe hanyuma n'ubumenyi bwiyongere aho urumbira ishuri hari ibintu byinshi bitegezwa gukorwa je nasanze ishuri ry'iwacu rya Ecofo Masabo ibiyo byose byaraheze imvura iguye abana baca biruka bahunga nkabona yuko umutekano udakwiye nyene bariko bariga duca turakorana reni na CGE intwara abavyeyi eka n'abigisha ubibiyo turiko turabisubizako amashuri atari make aramaze kugagwa nk'igice ca F3 coco nta kiyo na kimwe gisigaye kitasubirijwe turiko turabandanya na F4 ingene twobikora amatwareti nasanze atanimwe yugaye cyane cyane ay'abana b'abahungu kubera turabatandukanya abana b'abakobwa aracameze neza arugaye mugabo ay'abahungu twasanze imyango yose yaravuye ko ubu rero turiko kubera aje yatwigije yare twobikora turiko turakoresha inzugi zimbaho kubera iz'ivyuma zaciye zivako turiko turugara ayo matwareti kugira umwana agiyeyo yumve ko atekaniwe murabibona namwe agiye ahantu huguruye ingene bica bigenda ikindi twarabonye yuko ishuri rikeneye uruzitiro haba ayo matwareti haba hehe ko hategerezwa kuba ari ahantu hazitiye ariko rero bagenzi nubwo muri bijya biharuro byashikirijwe bigaragara ko hari intambwe yatewe ntidukwiye gusya bwose dusubiye gatoya inyuma nko mu myaka 4 ihetse umwaka w'ibihumbi 2016 ushira umwaka w'ibihumbi 2017 hari abana babigeme bashika ku 69 batwaye inda bari mu mashuri umwaka w'ibihumbi 2017 ushira umwaka w'ibihumbi 2018 abana batwaye inda bari mu mashure bari abana bashika ku 27 mu mwaka w'ibihumbi 2018 ushira umwaka w'ibihumbi 2019 bari abana 19 uyu mwaka durangije ubihumbi 2019 ushira uhimbi 2020 navuze yuko umubu waturiye uwo tubonera hagufi aza ukubite ntuzugaruke ko biruko rero ugwaruka rukwiye kutigira sindabibazwa kuko cyane rutera umugongo impanuro ruhabwa n'abarukuriye cyane gwifutaniriza kazoza menya umenyeshe hose hose menya umenyeshe